twanakuriye no mu muryango y'abakizwa ya umva abana bakurira muri Sunday school yego tukaja mu madrama iki mu ma église mu ma église twaraciye bien sûr kandi n'ubu turacasenga ndashaka kumbwira uri umwe nakuriye mu bintu byo gusenga byagenze gute ngo ukate kuko nawe urabibona ko wakase sibyo byagenze gute sinakase kuvuga ko waguye oya sinigeze ngwa sinigeze ngwa donc tu vois ibikorwa by'Imana ndabandanya ndabikora tubikorera mu nzu y'Imana inzu y'Imana ya jewe novuga bakunze Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri mikro murako hari Rukundo Ange Menoche ikiganiro cy'uno munsi n'umuziki n'interview y'umuziki ama tukaba tugira tuyage n'umwigeme ashoboye arenze mw'iki gihugu cyacu ego nawe sundi ni Belle ariko ukuntu yatwakiriye ndashaka namwe muvyirabire murabo uko tumumenyereye uko ameze naje vyane yamaze ko kandi sindabibaza ndibaza ko nawe tubibariza rimwe reka tumwakire mumeze neza ego mumeze neza nta kibazo kandi umembaza mumeze neza ego nibo ego hari ibintu tutamenyereye manze mudusigure bimeze gute mwinjiye idini ibintu bimeze gute donc nukuri nibaze kwidira benshi barazizi kandi benshi abazambara bose vraiment ça musulman ndazikunda ziri comfortable ziranahesha icubahiro umuntu burya hariho ukuntu abantu benshi bamwe catangura kwikeka mbega aho bahariho akane karatunyegeza mbega urabibona nawe mbega vyo babimeze ko ndacari kwa kundi nyene murambona neza ndacari kwa kundi nyene it's like ni kintu nyene numvise ati uyu munsi why not ntugira basi nambaye nanje nka niyubasheho gato burya impuzu tujya twambara zose ni nakazi byose birimwo ya kuba sexy kuba belle kuba quoi tu vois nakazi utegerezwa kuba sexy mu kazi kuburirimbyi utabaye sexy uri umukobwa biba ari too much tumenyereye ko kwanza muri uri nawe wenyene mu maririmbyi kazi dufise bama bari sexy igihe cyose ariko turabanza n'abandi birashika mukaba sexy mugabo hariho uwabizanye bibaho kuri jewe ariko ndabaza Belle umbwire uno musi kuki uhisemwo gucukora umeze uko bigenze gute bani yeah of course urabona kwanza icambere navuga yuko mwansanze mu rugo mwansanze mu rugo nategereza kubakira nk'umugore wo mu rugo nyene sivyo none hama ikindi naco nukuri je muri bona umengo birambere ifo ko ahubwo nzo ndavyambara cane wani gike cyabigutuma kubutabikora mu mind yawe ngira naba nyene nshaka gutesa no naba numva shaka uwo munsi ntese ariko uyu munsi nababwiye ni kubera mwasanze mu rugo ifo ko nabakirana kwanza ibyo gutesa uno munsi navyo ushaka nukuri ni mood narindimo nari numva umengo reka twigire mu muziki Belle nashaka kumbwire ni ryari wimvise kumwe ko ufise impano yo kuririmba kuva nkiri muto narakunda kuririmba twanakuriye no mu muryango y'abakizwa umva abana bakurira muri Sunday school yego tukaja mu madrama iki mu ma église mu ma église twaraciye bien sûr kandi n'ubu turacasenga ndashaka kumbwira uri umwe nakuriye mu bintu byo gusenga byagenze gute ngo ukate kuko nawe urabibona ko wakase sibyo byagenze gute sinakase kuvuga ko waguye oya sinigeze ngwa sinigeze ngwa donc tu vois ibikorwa by'Imana ndabandanya ndabikora tubikorera mu nzu y'Imana inzu y'Imana
Bo jewe novuga iyo novuga gute iyo ndongowemo umunsi banzi yuko gusa ngiye n'umutima wanje wose gusenga Imana yanje ya aho nshitse renda akora igikorwa c'Imana sindaba ngo ndagikorera hariya gusa oya nshitse hajya nkabona umuntu ababaye fise ndashaka kugikora namba nkoreye Imana you know ya yego nibyo nyine umuziki wawereye muri eglise uratubwiye ko nze abavyeyi bawe umaze kuba uvuga ati sinshaka kuza ndarimbiriza Imana gusa reka nshobore kuririmbira nze babandanye bagushigikira byagenze gute kugira ushobore kuririmba n'ivyisi ndibaze ko barantahuye first barazi ndumwana bakera yakunda kwirondera nyene tu vois ya gafite amayisha nini and ntaco babivuzeho cyane ko barabizi gusenga umwana arasenga ariko si niba iyo talent yiwe ashaka kwicisha amahera reka rondere burya umuvyeyi iyo yibarutse ararera hama nayo isi ikamukuriza sivyo isi rero mu gukuza irakwigisha hariyo ahantu hatabakenewe umuvyeyi habakenewe ubwenge bw'iwawe n'inguvu zawe ya so nivyo ya hari abantu benshi bavuga yuko ibintu by'umuziki cyane cyane wabigiyemo kubera umufasha wawe Satbi mbega ku bwawe uduhaye umuco wohene wagiyeyo imbere wamenyanye na Satbi waramaze kuja mu ndirimbo z'isi byagenze gute navuga yuko bon jewe honyene guhera muri 2011 2012 hose naririmba mu ba reggae man sivyo naririmba mu ba reggae donc urumva hose wasanga famille yanje yicaye hagira ikirandabo donc benshi ya na prophet voice ibintu nk'ivyo bon kenshi rero wasanga haba ibintu ugasanga n'abandi baraza kuraba iki ibintu nk'ivyo voilà ego gute washoboye gushika ngaha gute muri urubuka bwati ibintu byose ndashoboye kubinesha ndagiye kuba kugwanje donc premièrement sindubaka guys agira ngiriri ivyo nari mbaje mu vyibaka no ubatse none hari invitation yanje murabona nta invitation murabona nta kanzu yera murambona na ku mubiri wanje donc bisigura sindubaka si mugabo interview tukitangura ariko ndi mu bakobwa bifuza kubaka voilà ndi mu bakobwa bifuza kubaka ndifuza kugira umuryango aho hanze hari byinshi ntabyo twoheza ntabyo twoheza hari ibintu byinshi kandi abakobwa twifuza dushaka bien sûr twifuza mu buzima bw'iwacu ariko ntabyo twoheza donc vyiza uraba hiwawe hakiri kare ukubaka ubwiwawe yeah uduhaye umuco iburimwo bavyita gute ko utubatse kuko twabasanze mu rugo n'umufasha wawe n'umubebe wawe asanze jewe n'umwana hariho n'abandi hajyanye tabone na papa w'umwana na bakenti donc hari abagenzi benshi donc bisigura ko mupanze hamwe bisigura nibiki minushi je namubwiye yuko ntubatse tople mais je suis occupée hama ndi umukobwa yifuza kubaka setu reka tuje mu muziki sivyo reka rero tubandanye twebwe abaririmbyi turabuze confidence turabuze kumva yuko umunsi ashobora kugira confidence nkavuga ati bon jewe reka nigire confidence ndazi yuko nagira confidence hari ikindi kintu kizokunguka sivyo jewe ndashobora kuvuga nti reka basi nshiremo inguvu nkore sana hanyuma ndazi ko niyemera muri uko kwiyemera kwiwawe hariho akantu nubwo ko baraka virgule hariho akantu kazako ibaze rero babaye nk'abantu batanu biyemera nicande hano baturushije confidence hari ibindi bintu usanga bariko baratukambwa mu bakobwa Imana ishimwe n'ibirashikaho ugasanga barashwana baragira iki ku ma statut kubiki bafu ibintu vy'ubusa bigize iki bijya vyo naho bufise confidence bijya ntacu ubona bishobora kuba vyica mu muziki ndundi kandi navuga yuko ahanini nuko twoshira hamwe tukubaka igihugu cyacu tukarondera inyungu z'iwacu z'imiryango yacu n'inyungu zinjira mu gihugu ibaze tuguma dukora
ata taxi ya nini cyane twinjiriza igihugu you know tanarenga ku mipaka biguma mu Burundi you know mu bindi bihugu abaririmbyi barariha baravuga ati umuririmbyi ku kwezi ategezwa kuri hiki kubera ari injiza wowe uri ha taxi gututinjiza ikintu gituma mutinjiza ahanini nike turetse confidence bon nibaza yuko ahanini ni kuinvestisa harabuze abantu b'investisa mu bikorwa by'abaririmbyi no ahandi usanga amakampani akomakomeye atakintu na kimwe gishaka gukorwa atari mu muririmbyi usanga amakontra akomakomeye yo mu kuraba ivyerekeye ingurukana bumenyi iki nta kintu gishaka gukorwa hatari mu muririmbyi mu bindi bihugu but harabuze uko investisa ngaha harabuze basi kuvuga ati don harabaye ati company imwe zibiri zitatu zirafashe abaririmbyi n'aba nibo bazuza barakora habaye ikintu nk'iki cerekeye banki runaka harimo umuririmbyi runaka bijejwe donc bakamenya yuko urabona ariya donc turakeneye no kumenya uko dushaka gukora ama business yacu sivyo bakamenya yuko kwidandaza bakamenya yuko ati ujya muririmbyi ninamushira kuri publicité yiwanje y'impuzu canke nkamushira kuri publicité yanje amavuta ndazi yuko bizonyungukira parce que nzobanza kwanza ndamukore nubwo waba ufise magaze y'impuzu baravuga ati reka kwanza ndamukore ndamugirire photoshoot yambaye za mpuzu ziwanje urabibona donc buri muntu wari wese avuga icyo ndakunda ukuntu minushe yambara vraiment ifo yuko nanje nze ndambara nkawe canke nawe ukazorona urumva ijya foto urayifotoza hamukavuga ati ukeneye asanga ibi bintu ngano usanga uko birinjiza ariko ngaha nibake babitahura ntiba urumva siho bari utwo tu video hari tu video abafise canal ha tu video ducamo twaririmbye tumenya abastar muri Afrika barenze murumva ko dufise niteka abaririmbyi b'abarundi baje tujye tu video hariho ikintu byungura ku muziki ndundi cyangwa ku muziki wanyu hari ikintu byungura Tracy yo izobahemba ko so buri kurakora bon nkabajya basi bashobora kuba bavuga ati barahembwa ku kwezi ivyo ndabitahura sivyo ariko mu mwanya ushaka kugera ahantu fopa gushira ifaranga imbere ivyo birica minuje birica parce que ihera rirahera nyene nico gituma gitwa ihera you know nubwo uzokorera umuntu donc umenye yuko uhembwa setu urabizi ko uhembwa ariko nuzuza urashira amahera imbere uyu munsi ararengeje ko iminsi 2 yo kuguhemba ukacumubwira ati urabona none bya bindi gute arabizi gutegereza guhemba parce que wakoze kugira uhembwe so mwihoze wo bandanye ukora urabe ko n'inyungu utaza yuko ahanini dukeneye contact uronse contact niyo mafaranga uburonse abantu n'amahera uratubwiye yuko ari contact gusa mbega hariho nk'ama concert birashobora kuba mubona ko hashobora kuba chance ugasanga barabatumiye murabivye hamwe n'abandi baririmbyi bo muri Afrika bashobora kuba bateye imbere murabona yuko hariho nk'aga chance basi ugasanga turabonye nka interview kuri France 24 RFI nta bintu nk'ivyo mubona donc mubonye kuri tujya tu video mubonye yewe en fait numva notanga inishimwe gusa imbere ni heza imbere ni heza rega tuvyizere rega nitwateye imbere n'Uburundi buzabuteye imbere ni heza rero reka tubashimire ko namwaduhaye umwanya wanyu kandi twabagoye n'umubebe n'ibiki mwatwigoreye kandi muraberewe reka ndabisubiremo sinari nabivuze ahubwo ndi umwana mubi uraberewe ubwabo ntuzoguma uko mu ma interview sibyo nizere ko nitwasubira kugusanga ahandi atari ko tuzogusanga musanze urumva ahandi bisigura umva wumvise abantu guhama ngo Belle yambariye ngo ibintu ngo bigera umbiza mubwire urabona ni kubera bansanze muhira sivyo nategerezwa kubakira nk'umuntu nyene w'umuntu w'umumama basanze mu rugo voilà hama mwibeshe muzuze munsanga ahantu quelque part un restaurant bien hewe tubikunda byose tubikunda kandi baza nawe nyine bayikunda merci beaucoup wakoze no kuduhunganya nego murakoze namwe ego merci beaucoup namwe mwadukurikiye subscribe kuri Magic TV share and comment arabejeje byose mwabyumvise ciao merci beaucoup